Nilikuwa nampenda sana Chany Queen, naramkunda kuva kera. So kuna kipindi hata nilikuwa nikiona Lolilo Asante sana. Nilikuwa na mind sasa sema huyu brother vipi huyu brother. Kuja kwa kweli. So ndamukunda. Ubu ndacamukunda. Ndinga havuka ndagukunda. Bisubiramo. Ndabisubiyemo ndagukunda. Hey ladies and gentlemen, I hope komeze fresh muri ko mugira ibihe byiza umuherereye nonge ndabaha ikaze ku biganiro vya Nezereza Plus. Merci beaucoup kuri wowe wamaze gukora subscribe umwanya wari wo wose uronka notification ukaraba ibiganiro vyumutse. Moses Slim, that's my name. Iyi ni hashtag uno munsi rero mu kiganiro dufise abatumire badasanzwe, dufise abatumire bafise indirimbo iri kwirabica bigacika aho hanze, iri kwirabikora, iri kwirakora umuti. Uyu munsi rero uraza kumenya ibintu byinshi sana utaruzi, especially ko dufise na queen of this industry, amaze igihe kinini ari muri no industry, amaze kuboneka mu bintu byinshi bitandukanye, izina ryo rirahari, naho ushaka gafata gashuka kifuka izina ryo rizohaguma tu. Turi kubona P-love and Chany Queen. Uno munsi rero uraza kumenya ibintu byinshi sana, ndakeka cyane kuri P-love ni umuririmbyi upcoming, ariko arabikora neza, ariko hari abatari bake bamuzi, hari abandi batamuzi, ariko Chany Queen gitare uyu kabisa murabizi, arazwi tu izina ryo rirahari. Guys, areka ndabaha ikaze P-love Chany Queen, ya welcome guys. Ni byiza kuba afite tu. Thank you so cyane. Aranabere ubundi mu kwambara mwavuganye, ndabona mwakubise white hasi ibintu ni twavuganye mwambariye hamwe. Oya nukuri bavuganye. Anyways, karibu cyane mu kiganiro, ni byiza kubabona na cyane Chany Queen cyane ukunze kuboneka mu biganiro. Kibazo kiba kiri hehe? Ikibazo bon je nakunda mvuge make abangize nibikoko bosi n'umuntu cyane akunze cyane kuvuga biraho ukuntu bingora gato, ariko iyo abantu bamamagaye nditaba n'ukuri, biretse kuba gusa vyinshi ariko nditaba. Okay. Umunsi mwaduhamagaye natwe dufite ivyo dushikiriza. Yeah, sure. Ni byiza kuba afite, ndibuka hari gihe nk'imyaka nk'ingahe, imyaka nk'ine, yes. Narigeze kubarondera ariko sinabaronka tu. Ndajya umuhari tu, ndavuga Chany Queen kweri kivremo, ariko no munsi merci beaucoup kubona waje, ndakeka turayavuga tu. We ibuka vya bindi byose wari ushaka kumbaza no munsi cubimbaza. Yes, P-love, merci beaucoup mano, urafise kagoma kabiko byifatamwe fresh, kameze fresh kumutse. Yes, ariko ikibazo rero cangira kubera ki Chany Queen kandi why? Ico kibazo ni benshi bakunda kukimbaza, ariko ico novuga nuko indirimbo yahise Chany Queen amajwi yacu tuvuge ni kuvuga ararongorana. Yeah, nuko. Okay. Indirimbo umuntu agerageje kuyumviriza ni indirimbo nini, ni indirimbo uri kurayo, donc uyivugije utari kuraraba video, ni indirimbo nini, it's a big song. Gusa uyivugije ugacura abana video amemta, ni indirimbo isanzwe tu. Video nta bwoba bwishiteranye nka audio clip. Byagenze gute? Umutahe muto wa video cyanke producer yagize gutya agira intuze ye? Ico navuga nuko indirimbo ni nziza, irabereye ijisho. So indirimbo kandi nkuko nuvuze wewe, indirimbo ni niniya cyane. So kandi ico novuga hajya narashizemo amahera, kandi n'amahera menshi. Yeah, sio ila ndogo, ila nyingi. I know. Rero twarakoze, so director yarakoze byiwe nyene. Indirimbo iraheze so kimeze kuri ya ndamwunganire. Okay. Mba akazi ka clip akazi kiwacu. Yeah. Akazi ko muziki niko kazi kiwacu kuririmba. Yeah, sure. Iyo kuririmba. Mugabo umwe wese arafite ukuntu abona ibintu. Ni nkuko ashaka kuzundi umuntu akavuga yuko ijya clip irenze. Yeah. Aho ndavyumva ngaho ushaka kuba wewe wabonye ukuntu kwiwawe. Gusa nka twebwe n'indirimbo, indirimbo twabo. Twarashoboye jene nibaze ko twayishimye. Mugabo ni vyiza kuvuza yuko bitagushimishije cyane,
navyo nyene birashoboka. No en fait c'est ko video ari mbi oya ni video imeze nk'izindi video tumaze kubona. Urazi ubu ikintu nemera turafise aba producteur n'abasanzwe bakora amasanamu n'abajene kandi barakora cyane. So ikintu gisohotse muri 2016 tegezwa gutandukana n'ikintu cyo muri 2020 cyo muri 2020 gatandukana cyo muri 2023 urumva rero video ni nziza ni nziza nyine je ukuntu mvuga video sindavuga nk'umufana so mvuga video bivanye n'ama video menshi maze kubona ukuntu abameze ukuntu abakoze niyo mpamvu nakubwiye ati man song audio clip man ni dangira twika mugabo uravye amasanamu nta creativity hari. Yes, nta creativity ya danjirimo urumva kuko ugaragaje ko meze indirimbo karaba n'amasanamu ukuntu akoze ndakeka n'ibintu bisanzwe tu. So igihari rero ngaho urashaka kumurondera director kuko twagudu umuntu yakoze irya clip ni nawe akomeye cyane mbere nga n'abanyarwanda basigaye bamutora yego rero nk'ubuci munamuhembita kabisa hamu ucumubaza ico kibazo gusa ni sawa ni vyiza birakungurana ubwenge nkuko ubibona ni iki twari gukora. Urazi ikintu nizera coco nuko ugerageje kuraba ubu kuntu aba director bariko barakora ubu bitandukanye n'ukuntu twabona aba director bakora za 2015 za 2016 donc ubonye video tuvuga ati iyo video ni yanaka ariko no munsi umuntu ashaka gukora video kayiraba ukavuga iyo video ni ndayikoze kubera creativity genre no munsi arazana akagashiramo kandi ariko rero umaze kubona video ukabona ino video mengo isa nira aho ino video mengo ni urumva ukabona ibintu bisanzwe wendegeza kukubwira kukoze yo my brother you know ni vyiza ndaza kukubwira ati man ifo ke next time ushiramwo akabaraga naho karaba kavuga ati man nkore ibintu bimeze neza kugira ngo you know dukene kubona muri kuri next level muri tuko turabona mucha ku trace. Yes, apana video za gukinwa gusa kuri RTNB then bigahera hajya you know ngene yakubona muri ko muraca ku mativa komeye Nigeria he kubera umuziki wacu why not dufisa abarimvye ameze neza dufisa abana muri ko murakora bye bafise tala why not sabana hajya you know tuzoshika niyo mpamvu ikintu kirimo akantu katameze neza jemba nakubwiye sinde wabona vuga ati man indirimbo yawe irarenze bro amagiye ngo cyandirimbo man you know indirimbo cyaka nakatemeze neza nakubwira gusa by the way urumurimbye ariko arabikora neza uriko urakora indirimbo zimeze neza uriko urakorana n'abaririmbyi bamaze igihe mu muziki ibintu bisigura yuko nawe urashaka kwigeza ahantu uno munsi rero nshaka kukubaza ikibazo kijanye na promotion ukoze indirimbo ukayikubita kuri channel ya YouTube canke Audiomack canke no kuzindi platform promotion nayo ibimeze gute? Promotion itegerezwa gukorwa so promotion ibyo sinoshobora kubivugira ngaha ariko promotion irakorwa. Okay, hehe na irakorwa ahantu henshi nyene mu radio urumva like gute hanze I wanna know urazi ikintu iki cy'umuziki wacu hari ibintu abaririmbyi bamaze kwishiramo nk'akarorero dufate ndafise izina kanaka abantu baranzi Bujumbura baranzi Gitega Ngozi cyamvuga ati Jenso indirimbo izokwitwara gusa ukibagira yuko umuntu ari Mombasa ukibagira yuko umuntu ari Arusha ukibagira yuko umuntu ari mu kandi mu yindi ntara yo mu Rwanda hari yaye so atashaka kuba atakuze kugira ngo akumenye rero you need to do something urumva niyo mpamvu ndakubaza promotion kubera ari muri nigeze kubwira ku iradiyo kiraho ndamaze ikibazo cya promotion ambwira ngo je ngo natango ngo gusora indirimbo ngo batanamvuza ngo ariko no munsi baramvuza ngo I hope ko ngo neje ngo shaka kumva ngo ndiko ndavuza wa itazini abagati wao tie bandi yawe ni bien gusa mu nyuma nawe yaratevye arabitahura abona yuko ibintu umuziki ukuntu umeze kuko umuziki ni nk'umwana ni kujya kuvyara umwana ukamenya ko utegezo kumwambika ukamenya ko utegezo donc kugira ngo akure urumva umwana umuvye ugaterera ngaho wowe ashaka gukura atandira afise cyangwa gakura nabi you know niyo mpamvu ndakwaje promotion ico kibazo ndakeka abantu benshi bashaka kwikubaza kubera abo babazi ko umuziki ushaka kuri radio uvuza then bikabira promotion itegerezwa gukorwa no kurondera connection nico kintu no vuga gikuru kurondera connection kubera urose connection mu Rwanda
cyane nki East Africa y'iwacu kwanza ukaronka connection hama ibintu bya promotion bikaca bikorwa rero. Okay, Chany Queen. Na cyane kwanza kwikorera iwanyu. Yeah. Kuko iwanyu niho hagoye cyane. Yeah. Iwanyu niho hagoye cyane na n'umuziki wacu wo mu Burundi urabona ko kiri hasi. Shobora no kugenda gusaba promotion hanze niba ari muri Tanzania cyangwa mu Rwanda mugabo ugasanga wa mwanya nyene wagiye ku radio niho bagucishijemo. Mugabo ugiye ugasanga na kimwe. Na kimwe ko birafasha. Yeah. Twese turabizi. Bivanye ni igihugu cacu sinzi ngene bivuga kitaratahura cyane umuziki yakidashyiramo ingufu nyinshi cyane mu muziki kugira ngo ube umwuga. Chany Queen uri umwe mu baririmbyi uno munsi ndakeka uba ufise ibikorwa byinshi cyane cause waramaze igihe kitari gito uri mu baririmbyi ba mbere babigeme canke b'abakobwa canke sex feminine bariko baravyifatamwe neza igihe kinini atawundi umuntu ashaka kwicarika ku gatebe ariko twakubonye cyane mu makolabo twakubonye cyane ukorana n'abandi baririmbyi benshi ibikorwa byawe biba bike ikibazo cyabaye ikihe eske nawe ntiwashaka gukora ibikorwa byawe canke warabishaka ukabura uburyo canke wanezerwa tu na collaboration n'abandi baririmbyi? Ivyo vya collabo canke umuziki wawe byose biri mu muziki. Yeah, sure. Kumenyene ni nkuko nshobora kugira nshobora gusohora n'amaalbum nka natatu mugabo gasanga izibanje zikunzwe. Mugabo gasanga izongiranye n'abandi nizo zamazivuzo ivyo biraba. Yeah, sure. Muziki. Ariko kandi nanone urumva ndi umuntu natanguye kwanza natanguye ndirimbana n'undi muntu kwanza sinari bwagere kwitwa umuririmbyi. Ubwo sinari bwatanguye kuririmba igihe namenyekana. Shobora gusanga kwari kuririmba gusa mugabo gasanga sinari bwatanguye kuririmba jenyene. Vuye hajya mu nyuma raswe kandi ngenda mu yindi group yitwa The Cousins aho nari kumwe na Raflo na Olga. Yeah. Rumva nari mu ma group hama mu nyuma ndaheze ndaza nasohora izi wanje mugabo gasanga ntizimenyekanye cyane. Ndibaza no muri November narasohoye album yanje kandi nibaza ko Colors nibaza ko mu ndirimbo zitandatu featuring ni zibiri izindi zose zine zinizi wanje. Kugira ngo wibaze ati now reka nicare nkore album kubera ko peut-être igihe ni kinini canke naho ntegezo kuba mfise album kubera uno munsi mu nomination akomeye cyane haba no muri Afrika uri muririmbyi bamanza bakaraba album ufise bakaraba album uyu n'umuririmbyi afise album zingahe ni album ni kimwe mu kintu cya CV nini cyane y'umuririmbyi. Album yawe ya mbere uri kuraraba iri kwigenda gute platforms abantu bara streaminga bimeze gute? Ku ma platform album yanje nashoboye kuyisohora ngiye gufasha ngiye gusaba Bantu Boy mfashe kugira ngo ashobore kunsohorera nze album yanje ku ma platform. Donc ni kuvuga byagenze neza kuko nibo batangiye kuyisohora amajena yashize kuri YouTube mu nyuma ariko ni kwa kundi nyene usanga nyene sinzi kibazo aho kiri ugasanga kubera umuntu yarimye mu Cyongereza cyane umenga umurundi ntashobora kurimba mu Cyongereza. Gusa urazi ivyo ni ibintu biraza bikarengana mu minsi heze ndavyibuka mu myaka y'inyuma gato indirimbo zari zikunzwe cyane indirimbo zaririmbwa na basosoke indirimbo zaririmbwa na ba Big Fizzo bariko baraterana du challenge na Banko Craze zari indirimbo z'igiswahili zari zihumye sana ariko mu nyuma harageze igihe indirimbo z'igiswahili zirazima harazi z'ikirundi ni time by time ibintu bigenda biza bihinduka ariko kandi umuziki nta rurimi ufise nta rangaje nta rurimi nta ndirimbira abarundi gusa shaka n'abanyamerika banyumve kuko igiswahili Kirundi cyacu giherera nganye ne maybe no mu Rwanda nabo nyene bariko bararimba ikinyarwanda n'icyongereza ariko mugano kuvuga ngo uri muririmbye ntushobora kuvuga ngo jenzo ririmba Kirundi gusa ni Espanyol umuntu akinyandikiye no kiririmba kugira ngo ndondere kwa kuntu kwa kuntu nyene kuko naho no ririmba igishinwa tujunda umurundi kazi nta utabizi n'umushinwa niyo mbona ndiko ndarimba igishinwa dovuga ati umuntu ninde
natwa sinsana abashinwa ni kwa kundi nyene bya nivyanderera ko ndakubwira umenga hari ukuntu usanga abantu bakora avuga ati none kwe kusigaye uririmba mu cyongereza gusa ni tuko turavyumva mugabe icyongereza cyari hana uracumva cha Beyonce uracumva mugabe icyanje naco wumva usanga ari problème usanga ari n'abafana gusa babivuga hariyo n'umuntu ushobora kugenda gusaba ubufasha ati mfasha ndafise album mugaba kumviriza ndirimbo kamenga ariko aravyumva ko gutaririmba ikirundi sinzotegereza kuririmba ikirundi gusa ndi umurundi kazi ikirundi ndakizi ariko ninumva ikirimi cyose kije mu mutwe nzokiririmba ko ndi umurundi nzobanda umurundi ndirimvye ikintu sure kwiteza imbere nyene so P-love nakwaje ikibazo dutanguye ati kubera ko Chany Queen uvuga ko ari kubera amajwi yanyu arahura na matching gusa Chany Queen ndakeka ushobora kuba umubona canke umufata ugutandukanye nuko twebwe tumufata n'abandi bafana benshi bariko barakurikirana ikiganiro ashobora kuba ari umuririmbyi ushobora kuba uri kurandika indirimbo ukimvira ati no ndirimbo yoja mwonde ukasanga ufise impamvu nyinshi cyane zo kumuhitamo Chany Queen nawe kandi ashobora kuba atazi no musi shaka ko abantu bazimenya tu icyambere cyo novuga je nahoze nari umufana wiwe kuva kera nari umufana wiwe naramwemera kuva kera hama ikindi kintu ndikunda kumvira urikuranyibereza atwese tuguteza birimo nilikuwa nampenda sana Chany Queen naramkunda kuva kera so kuna kipindi hata nilikuwa nikiona Lolilo asante sana nilikuwa na mind sasa sema huyu brother vipi huyu brother sasa P-love hapo kwani kwa kunipenda kwa muziki au kwa nini mpaka usikie wivu baba kwanza kwenye muziki inakuja kwenye maisha kawaida okay yani mimi ni kwa shabiki yake naramfana naramkunda kuva kera so nilikuwa na wish nasema natamani siku moja niweze kukutana na Chany Queen nimuone tu at least nikae naye nione Chany Queen dream come true kuja kwa kweli so ndamukunda n'ubu ndacamukunda ndinga havuka ndagukunda bisubiramo ndabisubiyemo ndagukunda urakoze cyane unajua ni ikintu cyiza cyane kubona umuntu yo yaragukunda hama mugakorana kabisa nanje kuri jewe bica binshimisha kuko bica bisigura ko kwa kuntu kose nabonetse hariho umuntu kandi umva sindapfa cyariho uno munsi arashaka kubimbwira urumva biraryoshe cyane sure iyo ni impamvu imwe ya mbere wari umufana wiwe for long time ago n'ubu kandi uracamufana uracanamukunda iyo ni impamvu imwe iyindi ya kabiri cyo novuga nuko arazi kuririmba cyane urakoze cyane kuri jewe sinzi kubandi muga kuri jewe asante Chany Queen yani sijui niseme ni level zingine nico gituma je iyo ndiko ndandika indirimbo ega indirimbo sugufa guha umartiste wari wese nisema nakararirimba nibyo arazi kuririmba reka ndabimuha indirimbo usanga camukubita swata ariko je Chany Queen iyo ndiko ndandika indirimbo moja kwa moja ndabona Chany Queen mu maso yanje sema why kuki sinomuronda Chany Queen kubera mbona indirimbo iri kuransunika hari kwa Chany Queen korana Chany Queen ndabyumva no mu maraso amarira nuko muri iyi minsi yaheze nakucandira iyo ni impamvu yatumye tamuronda Chany Queen so Chany Queen numwe navuga muri nimbyikazi azi kuririmba cyane kandi iyo dukoranye ikintu tuza kugenda sema tu mimi na yeye tuna chemistry fulani hari ikintu Imana yadushizemo sijui niseme aje ndabivuga nuko nyene bimeze barabitahura ni wambwira ni ya kane ni ya gatatu ni ya gatanu je sinzokwanga sure I think reka tugarukira ariko Chany Queen nawe kuva igihe cyambere mumenya P-love sinzi ngo mwahuriye he mwahuye gute I don't know gushika no munsi uhuye n'umuntu akakubaza ati P-love n'umuntu ameze gute
mu majambo nk'abiri uvuga ko ari umuntu ameze gute? P-love kwanza cyane novuga ni mu muziki. Yeah. P-love numuririmbyi je nibaza ko nawe nyene ngira nibaze ko nawe nyene atazi talafisi. Nibaza ko we washaka kuba nawe nyene atabizi. Umunsi wa mbere je ndamubona. Umuntu yaduhuje. Yari Kevin. Kevin yambwiye ati ndafise umuntu w'umuririmbyi azi kuririmba gawo aragerageza nashaka ko muririmbana. Ndamubwira nje nta kibazo turavugana neza ndaza kuririmba kuri Bounty Boy. Nasanze wewe yashizemwo amajwi. Ndabwira producteur nshiriremwo indirimbo amaza yumvirize mbanze ndayumvirize jewe munsi nayumva na bya bindi Kevin yambwiye ntivyari bihuje ko Kevin yambwiye ngo aragerageza ijwi giwe kwanza Jessies narahindukiye ndamuraba ndavuga ni wewe kuko ukuntu aririmba biratandukanye ni nuko wewe amaze mu muziki umenga ni ibintu yaririmbye kuva kera hariho n'igihe usanga ari benshi arusha mama babimazemo imyaka n'imyaka kuko kuririmba n'ingabirano jewe vraiment narakangutse cyane setana tabaho irarenze ni wa muntu ushobora kuvuga ati na Jesse kwanza sininda ndandika ndabivuge sanga byose biri tayari jewe gusa shiramo ijwi ryanje akampa nivyo yanditse na melody jeshika gusa ndirimba so kuba abantu baguma bambaza ngo kuwe ki P-love maze kurimba indirimbo zibiri cene mu batakibazo kuko na album twoyikora tuzoyikora kimwe gusa nuko vyoba biryoshe kabisa nuko vyoba biryoshe ko bitaryoshe naho vyoba bishisha mugabo biba biryoshe nukuvuga ni kimwe mu twebwe abaririmbyi mu kwandika indirimbo hari gihe wumva umenga umuririmbyi kanaka hanyene namuha araza kuririmba neza bivanye n'ijwi giwe niyo style uba wagerageje gupanga. Sure. P-love mbere ko tubandanya n'ikindi gice cya kabiri reka ndakubaza kakabazo kanyuma. Ijya ndirimbo ino ndirimbo nyine dufise ya temperature ni indirimbo wanditse ushaka ko abantu bumva ubutumwa bumeze gute genre haho hanze bumva ko ari indirimbo ishaka kubabwira iki exactly? Temperature yatandukanye na go narize cyane ko nibyo yankoreye sinajaga ko bisubira so nashatse temperature handitse nyene kugira ngyohera abantu indirimbo yanje ishika kure so ikundwe na benshi Chany Queen nibaze ko ari indirimbo y'urukundo ni indirimbo y'abantu babiri bakundana je urabona ko nayo ndamubwira kuko nari ntangwe kubona ibisuma abo twita ibisuma babantu baza bakashaka gutwara basesa nkuyozi ubunye s'abahungu batwara abakobwa gusa n'abakobwa basigaye batwara abahungu kabisa ugoswe gato abafuma bashiramo n'umutahe bakamutwara rero taciye wikangura ngo uramubwira yuko nabajya abantu uri kurababona kugira ngo wicungere je nibaza ko gwa rukundo. Sure. By the way, congratulations guys, indirimbo yanyu imeze fresh. Ndakeka ko umuntu amaze kuyumva ni indirimbo imeze neza nkuko nabivuze. Nubwo jewe ku ruhande rwanje amasanamu nayahaye arakwiza 50%. Arakwiza 50%, arakwiza 50%. Mais audio ndakeka ishobora kuba ifise amanota menshi kurusha video kubera ndakeka n'ubunye naho twoyivuza aho hanze twakoranije abantu abenshi botamba mugabo duce dushira screen ngaho twashiraho video abo ba intéressé bo babake wake tu anyways gusa igikorwa ni cha bien kandi courage ni indirimbo ishobora gushika kure ni indirimbo ishobora kwitwara kubera turafite indirimbo nyinshi zavumye ngaha mu Burundi from South Africa Nigeria indirimbo zisanzwe man indirimbo ushobora no gusoma lyrics ukabona banditse n'ibintu bya simple bisanzwe
ariko mwebwe murandika dufise abana bandika dufise abantu bacamwe n'inguvu nyinshi sana indirimbo yanyu izoshika kure I'm telling you that ndondere ndabandikira bisanzwe erega nibisanzwe cyane urazi yuko abaririmbyi bo hanze kenshi barandikirwa kuko ni ibintu vyiza cyane kuko uburi uraziganya za nguvu kuko umuririmbyi akwiye kwicara akaruhuka n'ijwi inofopa kwagira ibintu byinshi mu mutwe wandike Beyonce wose wipangira ikintu cyose muri studio ibiki biraruhisha ariko uci usanga byose bamaze kubitegura ushikuririmba ni vyiza cyane urazi abaririmbyi bacu ndakeka nibo bagifise complexe ku bintu bijyanye no kwandikirwa sino urabona yuko la fois passée Beyoncé kuri album yiwe ariko gusohora ijya Renaissance yarataginze abantu bose bagiye bandika indirimbo harabonekamo na Thames yani ibintu vya bien Celine Dion yaranabivuga no mu interview yuko we atazi kwandika indirimbo bamwandikira you know ni ibintu bimeze fresh twebwe ngaha muri Afrika twe tugifise isoni ariko sinibaza ko ni muri Afrika ahubwo nibaze ngira ni mu Burundi Tanzania baravyandika baranabivuga bavuga ba Mario ba Jemelo ni navyiza cyane kuko umuririmbyi suko abafise ijwi giza gusa ahubwo umuririmbyi n'uwamahinduka uwamazana ikintu gishasha ibihe vyose ivyo nivyo umuntu umuririmbyi akeneye sasa washobora kubona nkunda ashobora kuvuga ni P-love jewe ndi muri studio je numva umutwe wanje umenga wa shavyanze kabisa umenga ariko utaburi muri mu ya umutwe ukaruha cyangwa ugasanga inuze isije biranse ko wandika cyane nk'ibintu by'igisomba je mba nkeneye nk'abantu bashasha kuko ari gihe wewe ushobora kwandika n'ibintu ugasanga wasubiyemo vya bindi wandika bivanye n'imyaka umaze mu muziki ukegera nk'umuntu mutoya cyangwa umuririmbyi witwa ko ari mutoya wawe ukamubwira ati ebana P niandikia kaka kitu ndibaza na P-love amaze kumfasha indirimbo amaze kumfasha indirimbo ndamubwiye ni P hakuna nyimbo hapa ya Kiswahili ko nzi ko mu Kiswahili abishobora cyane ninyandikira ibi bintu kandi akabinyandikira kabintumira kandi nkabiririmba kuko sindabango ni muto kuko gato karakura Dafise album yanje je mutoyi wanje niwe yanditse sauf gusa indirimbo imwe aririmba yo na B-face ariko izindi zose niwe yazanditse okay wow anyways you guys unajua mko na bond fulani hivi bond amazing sana alafu sana ni amazing sana ni kitu amazing sana sasa unajua uzuri au ubaya wa mambo unakuja wapi kwa mashabiki hapo nje wanaangalia afu wanaona na hii ni ngoma ya pili pia mmefanya kwa wanasema wale washikaji wale there's something bila shaka sio kusema eti watu wakipendana ndio wanaimba nyimbo sure lakini wakiwa ni wasanii pia inachangia kwa kiasi fulani. Sasa wao mashabiki wao wanataka nini? Mashabiki bwana wao muziki mzuri. Muziki mzuri au unataka hapana sio tunaimba muziki mzuri afu yangine waache tu no Chany Queen hingenda kwaza ikibazo byari bimeze gute by the way kuba mu muziki ufise no mwana kuba mama w'umwana uri no mu muziki byari bimeze gute cause urazi mbona mama wanje ndakana ko muhira yagiye gukora music and then nanje nsigaye home akagaruka gata hari n'igihe sometimes utevye niki cyangwa sanga mwagomyeyo mwagumyeyo umwana ntiyamubonye mama mwijoro byari bimeze gute sinzi kuvuze kera ko mfise babiri kera ugitangwe kuba mama yes ugitangwe kuba mama nyene yes okay ntivyari bigoye cyane kuko hari nyokuru wiwe avyara papa wiwe niwe namureze niko no bivuga kuko jewe navyaye umwana wanje wa mbere ufite imyaka 16 okiri ni cyane ko ari muto cyane kasi mva vyari ibintu bitatu n'amashuri yashireko ariko uko biri kose vyaragendeka neza kandi urumva nyokuru we niwe yamureze mu bisanzwe ahubwo ku mwana wa kabiri niho cyane fise akiri muto yonka
nashobora no kuduga ruguru ndamufise ari uruyoye ya kugira concert donc biba byoroshe kuko biba biri muri wewe kandi nta kindi kintu ukora yani ko kabara kazi kawe